Ibiharuro vyakozwe birerekana neza ko urwaruka rwinshi rufata ibiyovyabwenge ruri hagati y'imyaka ya 12 na 18, mukamenya ko kuri iyo myaka urwaruka rwinshi baruri ku mashure yisumbuye. Ari naco gituma ishirahamwe Smart Generation of Burundi rigwanya ibiyovyabwenge mu rwaruka ryipfuje gutanguza ku mashure imigwi y'abanyeshure biyemeje kurwanya ibiyovyabwenge, imigwi bise Club Stop Drogue izokwigisha ukuri ku biyovyabwenge. Kuri wa gatanu iryo shirahamwe ryatanguje uwo mugambi kw'ishure ryisumbuye rya Clinique, aho bariko baganira n'abanyeshure kugira ngo bumve ingene bakiriye uwo mugambi w'ama-Club Stop Drogue. Mu ntumbero yo gutanguza umugambi witwa Club Stop Drogue ku mashuri, n'ama-club agiye kubaho kugira twigishe ukuri ku biyovyabwenge nkuko kera ama-club ya Stop Sida yari ahari ku mashuri. Kuganira n'abanyeshuri kwari kugira twumve mbega umugambi tuzanye abanyeshure nk'aba beneficiaire bagenewe ico gikorwa canke uwo mugambi bo bavyumva gute. Batubwiye ko kwinjira mu ma club ari ibintu bizobafasha, bazohigira vyinshi kandi biteguriye kwitabira, ahubwo n'ibibazo babaza wumva ko ari ibibazo bashashaye kumenya mbega mu ma club azokorerwa mwiki, kandi inyishu zose bazihawe kandi batahuye. Ikibanza c'ufata ibiyovyabwenge si mwibohero. Abavyeyi benshi bafise abana bamaze kononekara kubera ibiyovyabwenge barabura ingene bavyifatamwo bakaca babata mwibohero. Iryo shirahamwe Smart Generation of Burundi rirafise ibitaro Clinique ubuntu d'Addictologie basanzwe bakorana, rizoza rirafasha urwaruka basanzwe rwarasinzikajwe n'ibiyovyabwenge. Muganga Ahlena Kimana ngo uwanyoye ibiyovyabwenge naho coba igihe kirekire arafashwa kandi agakira neza burundu, agasubira ku mirimo yakora mu kiringo c'ukwezi kumwe. Turamufata ukwezi iyo tumushize mu bitaro, tukamukurikirana tumuha iyo miti, twongera tumuganiriza. Haheze ukwezi tuba dufise inkuru zihagije kuri we, hama agacaja muco twita Centre ubuntu d'Addictologie kugira ngo tumufashe gusubira mu buzima busanzwe bwa kera. Kebuke turamuherekeza bivanye n'ico yatubwiye ashoboye gukora, kuko hariho ababa barahevye amashure canke impamyabushobozi yo bafise, tukamufasha gushika ku vyo yifuza. Hari igihe tumuronderera aho yimenyereza, ariko twaguma tumukurikirana. Ashoboye kwimenyereza agasubira mu buzima busanzwe, tukabona ko ashobora gukora igikorwa kanaka agasubira kwitunga, aho twebwe tuba tuvuga tuti umuntu yakize. Kwari ugutanga rero icizere ko umuntu yabigiyemwo naho umwanya muremure ashobora kuvugwa agakira agasubira mu buzima bwa kera. Ico gikorwa rero ngo categuwe no mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mukuru mpuzamakungu wo kurwanya ibiyovyabwenge wama uhimbazwa igenekerezo rya 26 ruheshi uko umwaka utashe. Mukamenya ko ishirahamwe Smart Generation of Burundi ryipfuza ko ama-Club Stop Drogue azoja ku mashure yose yisumbuye yo mu Burundi.